Yo, mabibi na mabwana, welcome to the bigger interview in our country. I think mumeze fresh aho muri hose ku mpande zine z'isi. Of course, my name is John Fred MC, voice of the money, Makubasa peacekeeper, motivation and the champion who atojwe animal au desert. Ni namakuru ya entertainment na showbiz tuko turagarukako ku baririmbyi n'abaririmbyi kazi tugenda tuzunguka turaba mbega nibiki biriko biravugwa. No musirengarutse nje kugira tugaruke ku muziki wabigeme w'abakobwa, turabe abakozi n'abanebwe, kandi abanebwe nibo usanga bari imbere. Nico gituma tugira tubigaruka. So asseyez-vous confortablement et c'est parti. So anyway, nkuko nameje kubivuga, muziki w'abakobwa wabigeme muri rusangi mu gihugu cy'u Burundi iterambere rere dufise. Nazanye abantu batatu kuri screen, nazanye Stanish nzana Natasha Burundi nzana na Monia Fleur, ariko hariho nabandi ba Mokenzi and so on, nyene benshi murabazi, ariko kandi nazanye aba kugira ngo neza tugarukako. Bro, tugize iminsi tubona mu biteramo bigiye bitandukanye benshi bagenda batavuga rumwe n'uburyo abakobwa bitwara ku ma stage. Ese bon, uburyo usanga bariko baragaragaramwo, usanga batariko baragaragara nk'abaririmbyi kameme bashobora kugira stage, bashobora kumanaginga stage neza, bashobora gukora ibintu vy'ibidanje gushikana abantu baguma babizira mu masho nk'ibisanzwe ngo tubona mu bahungu naho nyene bitarakamilika. So mpora mpirikira ibikorwa vy'uno mama Natasha Burundi, uburyo akora ibikorwa vyiwe n'uburyo neza agaragara mu mashomake, kandi ari n'umukozi wanashaka. Uza gusanga ahoragira ahoragira uruhara nko mu bikorwa nka 4 cyangwa 3 mu mwaka, kandi bikomeye. Nagenda kwibutse ko ari wo muririmbyi kazafisa ama collaboration manini yabaye muri East Africa, ngaha mu gihugu cy'u Burundi cyane mwaba muziki wabigeme. Arafise neza collaboration kumwe na Barnaba Classic, arafise collaboration kumwe na Jaiva, arafise collaboration kumwe na jamurapere wo muri Kenya Calligraph Jones, arafise collaboration kumwe na Sheba Kalonji, sivyo n'ayandi menshi bro, n'ayandi menshi. Uza gusanga rero umuziki w'abakobwa ukunda gusuzugwa kubera kata bintu vya danje bakora, baza kuronka management ziza zitabakorera ibintu vy'ibidanje man, bya bintu nyene bisanga biherera ngaho siko. Rero mpumurande bikorwa vyi usanga akora video nziza, agakora nani nziza, bikaza gutuma neza agira nk'uruhara mu bikorwa nka 4 bikomeye mu mwaka. Sinzi ko muri kumva ico kintu, ariko kandi n'umwe mu baririmbyi kazi baboneka mu mashomake. Sinzi ko ari uko atatumirwa, sinzi ko ari uko amahera bamuha babona bataba bakwiranye. Bien sûr, umuririmbyi Natasha Burundi, umuririmbyi kazi nako Natasha Burundi, si umuririmbyi wo guha amafaranga wishaki. Icambere reka tuvuge arayafise, ico ni cambere. Ikindi ca kabiri, ibikorwa vyiwe raba uburyo bigaragara. Aritanga mana agakora ama video ya danje, aritanga agakora ama mode yari ya danje, ari kokora agashira amahera mu muziki bro. We naho gacuru uri kumuha 5 million, naje ndi nka Natasha ndi nkora ibintu nkabijya sino yato bro. Anyway, numukozi siko bitandukanye nabo baririmbyi ba Mokenzi, bitandukanye nabo ba Monia Fleur, bitandukanye naba ba Stanish. Boss bafise impano, turabazi barasohotse, kandi bafise ikintu bubatse mu mitima y'abantu siko, bafise urukuta bubatse mu mitima y'abantu gwemeza karabaririmbyi. Ariko amakorabo ari international canke manini niyo usanga turiko turakina mu baririmbyi kazi b'abarundi. Eske uzogira izina fan base nini mu Rwanda ta muri rimvyi wo mu Rwanda muri akorana gute? Uzogira fan base muri Tanzania ta muri rimvyi wo muri Tanzania muri ako? Uzogira fan base muri Kenya ata muri rimvyi waho muri akora uzoyigira gute? Uzobura umuririmbyi wo ngaha nyene mu gihugu cyacu cy'u Burundi, ariko hanze bakubonye bakagufata nk'undi muntu asanzwe. Donc mu Burundi ufise izina riremeye, ukimvira ko nagiye hanze banaza kukwakira nk'umuririmbyi, uza kuburi nk'abandi bose siko. Reka ikintu kubaririmbyi kazi kirakuna ko yakigorana. Ikindi naco uza gusanga abo banebwe nyene ari bo bariko bararonka ikibanza, kuko abo banebwe nyene bacabaza no gukorera make, kubera bavuga ati n'ubundi turabanebwe, reka dupfe gutora ayo baduhaye siko. Urumva urumuri kuvuga ati mafu reka ndayatore kuko n'ubundi jewe nsanzwe ndi umunebwe, jewe ntangora
ibaze nk'umuririmbyi kazi ashobora kumara umwaka wose atandirimba sohoye, ugaje usanga mu mwaka wose aparticipe mu mashow 4 haba mu gisagara cya Bujumbura no mu ntara hagati, ugasanga n'umunebwe kandi ari proud n'ubunebwe bwiwe. Urumva aravuga ati sa fresh sinkora ariko amashow agumaro. Ivyo bintu vyo gutanga amashow ku bantu babanebwe bibaha motivation yo kutabana ya gukora. Siko rero abantu ba Natasha ba Estanish ndetse n'abandi bantu bakora nibahabwa agaciro, ba Monia Flair nibahabwa agaciro, babaha amafaranga bashaka. Mu gihe uriko urakora ibikorwa vyiza byese rutegerezwa kugira ni nkuko kwa Salbe tuve mu basi twihengeke nka mwuwo w'abagabo nkuko Salbe kubera ari umukozi agaragara bigaragara. Siko biroroshe neza nk'amafaranga aza gusaba mu boss aza kuyamuha atarinze guca ku ruhande. Siko sinzi ko muri kumva ico kiye, ariko kandi no mu buziki w'abakobwa bikwiye kubaho. Ino musi mbonye Natasha hejeje kugira indirimbo yitwa bitwa nkwiriza mengani nkwiriza n'amataringi n'indirimbo irenze bro. Ndaravye amasanamu ndifata mu mutwe numva ikinya mu maguru ndavuga ati uno mwami kazi ni gikoko, nico gikoko dufise muziki w'abakobwa bro. Nukuri numvise amarira y'umunezero ndavuga ati ibi ntibishobeka. Pablack nukuri uravye ibikorwa akora ama video akora akaja kuba producteur barenze bro kugira sori ikintu ciza dokarite. Muntu mbere yo kuguma hagarara umuziki nta nuwundi azopfa abonetse, azopfa hagarara umuziki w'abakobwa bro kuko ni wabishoboye. Apa yuko afise amahera nabikunda, hariho n'abafise amahera batemera kuyinvesta mu muziki, mugabo warayafise kandi arashura no kuyinvestisa. Hama yagenda muri Kenya handa kitorera ubuwawani ngo yabuguze yagure na erega mwebwe murabanebwe ku buryo na wade mutoshana no kuyigura kubera ubunebwe. Erega mwona yigura ariko mufise ubunebwe bwo kuja no kuyigura. So anyway amuziki w'abakobwa bre muri mwubunebwe cyane. Muranda ama performance zishisha za ba Monia Flair, muranda ama performance zishisha za ba Mokens bro. Sinzi kuri kumva ico kintu siko bro. Pablack ntubona ko niko natwenga naje performance yakoze muri umutwenzi festival yitwa Monia Flair ni boro umengana abantu bari bagwaye inzoka bro. Siko izi ba Mokens nta ama performance ya danje bakora kubera iki none iyo creativity katayo bafise. Erega niko ndavuga ubunebwe, erega utari umunebwe wo create muga creativity bo yikura haba arabanebwe baranabizi. Kura stage ziri za danje ku buryo muri Primusic bakwizera mukazunguruka intara zose. Kura performance ya danje ku buryo abantu bose bifuza kugumuza mu gitaramo nubwo buri umunebwe udasohora muga bakaraba creativity ugira bakavuga uturugwana rurarenze, bakaraba choreography wakoze aba dancer gene ku buryo winjira kuri stage. None kuza ni kwa kuntu nyene mwiruka nk'abasuma kuza vya bindi indirimbo z'abizini nyene no mushaka tubagire gute. Umwamikazi w'umuziki ndundi ni Natasha Burundi ndabisubiyemwo nejo no nabisubiramo. Reka rero dushe dusezerana tuzisume mu bwamiro bwiye bitandukanye. Hasta vista tarakora subscribe ikore share like comment kugira bigeneze cyane. Yari Jamara for MC Force of the Money Making Best Skipper Motivation Champion ntatojwe Animal Odeze. Hasta la vista.